biza kuko Noro Kivu twebwe ntiduhana urubibe Noro Kivu iri kuri kote y'u Rwanda canke y'Ubuganda sinabizi ko sindajayo mugabo ntushobora kumbarira ingene abasoda b'Abarundi bavuga ngo bagiye kurwana muri Noro Kivu ivyo n'amakosa amwe arenze urugero muri icyo gihe jewe nobarira Abarundi babe maso bavuge bavyiyamirize babyange kuko ivyo birateye isoni nukwinjira mu bintu bitabaraba ingwano ya M23 na Congo ni y'abakongomani iyo y'abakongomani twebwe ntiturimwo sinumva rero ingene ingabo z'u Burundi zishobora kuja kurwana na M23 muri Noro Kivu ivyo ntibishoboka ariko ndabibona. Okay, reka mugarure gato muri Sud Kivu aho muhana imipaka. Ngiye kugusubiza inyuma gato, umbabare kugusubiza inyuma gato. Ngiye gusubiza inyuma gato. Hari ingabo z'u Burundi zambutse ziza harango nazo ngo zije gucungira umutekano ariko birangira zitangiye kurasa abanyamurenge birwanagaho bari mu mitwe ya twirwaneho na Ngomiro sinzi barabyumvishe. Nuza kureba tukaba twari dufite Abarundi bandi baje mu mutwe wa Red Tabara baza hariya bica abanyamurenge baraza bakora ibintu bidakwiye. Abarundi baza baje ngo gushaka abo bantu ariko bahageze batangira kwibasira abanyamurenge. Iki kintu kikaza nkagihuza n'aba bantu umaze kumbwira bafite iyo ideology yo kuza kwica abatutsi bo muri Nord Kivu. Ibintu wabihuza gute bwana na madame honorable? Na ikihangaje nabo Red Tabara nayo irarasa abanyamurenge nabyo narinzi. Ntabwo wari uzi ko Red Tabara irasa abanyamurenge? Oya nabyo narinzi. Ntabwo yabarashe yabici, ntabwo yabarashe cyane, yarabishe cyane. Ubwo ngubwo wazakurikira amakuru ukabyumva, ariko ingabo z'u Burundi zihageze ntabwo zaje ngo zikurikire ahubwo zaraje zibasira abo banyamurenge nabo. Ni bitanga icyo narinzi icyo narinzi ko nuzeye Red Tabara ari nuzeye n'umugwi wa opposition uvuga uti ngurondera gutabara Abarundi kugira ngo amabi yakozwe akogwa na CNDD n'umugambwe wa CNDD FDD yukwama bariko barica abantu batavuga rumwe cyangwa abantu badasangiye ubwoko kugira bigabanuke. Sinarinda bizi ko nabo bahita bakagira ayo mafuti kuko uko kuja kwica abanyamurenge n'ababanyi ni n'inshuti nta gituma na kimwe tukuja kubica nacyo tuma na kimwe bahagarara bakavuga ngo tugiye kwica abanyamurenge. Ivyo bintu birababaje cyane jewe birambabaza. Birababaje kandi ntekereza ko nabyo mu by'ukuri nk'abantu muharanira agateka kazina muntu nabyo muzabikorera ubuvugizi cyangwa muzakoresha ijwi ryanyu kwamagana ibyo bintu byakorewe ubwoko bw'abanyamurenge hariya. Okay, yego cyane yego. Aha rero mbere yuko nkurekura ukaruhuka, niki nubuye butumwa ushobora guhereza Abarundi bacecetse babona abana babo bajyara muri Congo bakajya gutakaza ubuzima mu maherere cyangwa mu ntambara badafitemo uruhare na gato bivangamo? Nubuye butumwa waha Abarundi? Ndahamagara Abarundi bose bumve yuko babwirizwa kuvira hasi iyo leta ijya guta mu rudubi abana b'Abarundi bakaja kwicwa bicirwa mu bintu bitaturaba. Babwirizwa kurondera amahoro ya mbere barondera n'ay'u Burundi, mugabo ubu bariko barondera ingorane kuko kuja ubwa mbere ho Abarundi baricirwayo, ubwa kabiri naho abo banyekongo babona ko batewe n'Abarundi bazohava bagira bati natwe turaje tuza kwivuna twice natwe Abarundi kuko mwaduteye. Rero ibyo Abarundi babwirizwa kwivira hasi hakiri kare bakanga yuko abasoda b'Abarundi bagenda mu bitabaraba baja gupfira mu gihugu atakintu nta
nta kintu na kimwe cy'inyungu bagiye kurondera cyo kugira ngo bateze imbere igihugu cy'u Burundi. Bagiye kurondera ingorane. Rero izo ngorane twebwe sizo dushaka. Dusaba ko iyo leta ya perezida Ndayishimiye iva muri ayo mafuti ikarondera iterambere ry'abarundi, atari ukurondera ingorane ku barundi. Nicyo cyane cyane mvuga, kandi ngasaba ababyeyi ari ba nyina babo basoda bagenda muri izo ngwano, ari abagabo abagore babo bave hasi banke ko abagabo babo bagenda gupfira mu bihugu atanyungu bariko barazanirwa. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu cya nyuma ku isi, wiyumvire. Banyuma basoda mu kibanza cyaho bogize kujya kurwanira kujya kugwa mu gihugu kindi n'ibintu bibabaje cyane. Rero ndahamagaye abarundi bagira icyo babivuga ko babone yuko ibyo abahungu babo cyangwa abagabo babo bariko barabona atari ibyo bashaka, si ibyo abarundi bashaka. Kandi nabo basoda benshi bagenda atari ibyo bashaka, bagenda kuko bahaswe babahase kugenda ngo ngo batagiye baricwa. Nicyo gituma rero bobo bagize gereve bose bakanga byokunda, kuko ntiboheza ngo babajane ku nguvu. Bokwanga bose bakavuga bati naho tuja muri Congo nitugenda. Ego ni gutyo jewe ndabibona. Ndagushimiye Honorable Rose. Thomas, wari ufite ikibazo ubaza? Hari umuntu ufite ikibazo abaza Honorable mbere tukimufite mbere ko tumurekura? Godfather, njye kamaze ikibazo kimwe. Ego wongere ijwi. Yes, nk'umuntu wabaye umudepite, yatubwira niba hari ikintu azi kuri Aratabaza. Ndavuga wenda nk'inkomoko yabo, niba hari iyo wenda yaducishijeho gatoya kugira n'abantu wenda bagikintu. Ndayizi kuko beni n'umuhari wavutse Demirikenze, aho leta ya CNDD-FDD yatwagwa na Nkurunziza. Nkurunziza yashatse yagize troisième manda, hanyuma abarundi bose barava hasi baravuga bati, baraja muri manifestation baravuga bati ibyo ntibishoboka, kubera ko babona ingene batwawe nabi. Ni nacyo gihe cyari cyatanguye cyo kuza baranyuruza abantu, cyane cyane abo badasangiye ubwoko, bakanyuruza nabo badasangiye umugambwe. Ni gutyo rero Aratabaza aho bagire muri manifestation bakiye CNDD-FDD yaciye biraramwo, irica abantu benshi, abageni benshi barapfa, abantu benshi barapfa ngo babarasira muri manifestation kandi batafise abo bari muri manifestation nta nibuye baba bafise mu ntoke, bagenda bashyize amaboko hejuru berekana ko banga gusa yuko Nkurunziza abandanya akora amabi amanda zibiri, ko yorekera ngaho abandi nabo bakamusubirira. Hanyuma rero muri icyo gihe rero abasigaye batishwe nibo babo baciye bagenda barahunga, bagira umugwi baja muri Congo. Rero urumva ndawuzi, mugabo jewe icyo ntarinzi nuko ngo boba bica abanyamurenge. Vrema byombabaza cyane kubona babica. Okay. Ibyo ngibyo ntekereza ko ayo makuru ni amakuru byo byarabaye, kandi ntekereza ko ubwo ubimenye birababaje, kandi ntekereza ko ni ibyo kwamaganwa. Ntabwo yaba ubu tuvugana nta keza, uko nta keza kabara abarundi bari kuza kwica abantu bari kwirwanaho, niko nta keza niko tubona ko nta keza ka Aratabaza kuba nabo ari victime, bazi
kurenganya uko barenganijwe ariko bagera nabo bakarenganya abandi. Ibyo bintu byo turabyamagana kandi tuzakomeza kubyamagana uko byagenda kose. Aha, tugikomeza eka Sniper wamaze gusubizwa, wabaye satisfied, dufata undi muntu. Yes sir. Sniper uti Ndi kuvuga nti urakoze cyane. Reka tugende Thomas urahari? Ndahari Godfather wiwe. Ibintu ngiye kubabwira ni mubifate nk'umuntu warakaye, ninza kuvuga n'ijwi rirerire. Gusa ikintu nshaka kubabwira nuko muri geopolitique uje kutubwira cyangwa dufite umutumirwa. Hari ikibazo baza umutumirwa, ibyo twaza kwivugaho nyuma. Hari ikintu ubaza umutumirwa dufite cyangwa uje ufite ikindi ugira. Niba hari ibyo uvuga turaza gusigana space, ariko kugeza amasaha turacyafuka sinze ku mutumirwa. Thank you. Twihuta undi muntu ufite ikibazo yabaza umutumirwa. Chantal wari wazamutse, hari ikintu ufite wabaza umutumirwa? Nanjye ndacyumaza badaye Chantal nyuma. Chantal. Okay, twagiye mwana ndabona wafata ijambo. Okay, murakoze. So ndashaka kubaza mama Hoze ni iki atubwira ku pardon. Ni iki atubwira ku bayobozi b'u Burundi uyu munsi n'ikintu yaba baziho mu byerekeranye na division, kuko ngira ngo nkuko yabivuze mu kanya n'abantu babaye kera mu Rwanda benshi bamwe na bamwe bagiye baja muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyangwa se mu Burundi. Ni iki cyatubwira ku bayobozi b'uyu munsi b'u Burundi yaba baziho cyatuma dushobora kumva neza impamvu bakora ibyo bakora uyu munsi? Ramini muri Congo cyane nyine kujya gufasha intera hamwe, kuko intera kujya gufasha intera hamwe na leta ya Kinshasa. Ni iki yaba baziho niba bishoboka akavuga ati uyu kanaka muzi iki niki? Ni iki yatubwira niba icyo yatubwira byo si sinda kuvuga amazina yabo, umugabo ndazi ko umugwi ariwo uri ku butegetsi kuva hejuru muri CNDD-FDD niyo yakoze ihonyabwoko mu Burundi kuva 1993 gushika n'uyu munsi. Ihonyabwoko ntiyigeze ibishyira hasi. Muri icyo gihe rero bagiye ku butegetsi ngo barashyizweho na akoro darusha, bahejeje kwica sirivuple ahantu njyewe mvuka bugendana ni muri province ya Gitega. Bishe cyane abatutsi gushikaho abari bahungiyeyo bari basigaye 1993 bahungira mu icyitwa kadere sikape. Iyo kadere sikape yari muri komine Bugendana. Benshi bari abana n'abagore, kuko abagore benshi bari biciwe mu masengero Bugendana nyene Gitega. Mugaba basigaye niwe bahungiye muri iyo ka. Mu gihe bari bahungiye CNDD-FDD mu 1996 yaraje irabica iraturira aho hantu muri iyo nzu barimwo, gushikaho abahasize ubuzima bari 654. jewe harimwo mama ambyara genda umuhererezi nitwa ko nasigaye jenyene ko nari Bujumbura. Abandi bose abo tuvukana n'abandi bose barishwe. Rero ubwo butegetsi bwahawe n'icyo bita akoro darusha ngo nibaje ku butegetsi atanubutungane bubaye, ngo baje mu ntahe y'icese bagire bati wewe warishe nishobora gusubira kuja mu butegetsi, wewe uja bakaja imbere y'intahe. Ibyo ntibigeze biba ku Burundi.
Uburundi butwarwa n'abantu bakozeho nyabwoko. None bumva abo bantu bakora icyiza kimeze gute mu gihe ibyo bakoze batigeze babibazwa ngo ubutungane bukore bushobore kubakubita intahe mu gahanga ntibikunda. Urumva ni gutyo bakora no mu Burundi nuko bakora nta kintu cyiza bashobora kugirira abantu kuko iyo wuzuye ko amaraso mu ntoke ntushobora kugenda mu gihe gukora icyiza ngo bikunde kuko ayo maraso aguma bahamagara. Murakoze n'ibyo nashaka kugira.